Umukuru w'ibohero rya Bubanza niwe muntu wa mbere yobazwa ivy'urupfu rw'umunyororo Nzigamasaho Joseph. Uku niko abasanzwe bakorera mw'ivuriro ryo mw'ibohero rikuru rya Bubanza bavuga kuva aho uwo munyororo yitabiye Imana kubera kutavuzwa ku gihe. Kubwo abajejwe amagara y'abanyororo mw'ibohero rya Bubanza, kugira umunyororo aje kuvuzwa hanze y'ibohero birafise aho bica. Umuganga aba ariko arakurikirana uwo munyororo amaze kubona ko umurwayi adashobora kubandanya yivuriza mw'ibohero, araheza akamwandikira urupapuro rumujana kwivuriza hanze. Urwo rupapuro nk'uko isoko ryacu ribandanya ribisigura, ruca ruhabwa uwujejwe igisata c'imibano mw'ibohero azwi nka chef social. Uwo nawe araheza akamwandikira urupapuro rutuma avugwa n'ibindi bijana, agaca aja kurusinyisha ku muyobozi w'ibohero. Nk'uko isoko ry'iyi nkuru ribivuga, iyo umuyobozi adashize umukono kuri urwo rupapuro, umunyororo ntaheza ngo ajanwe kwa muganga. Uko kudasinya ku gihe kuri urwo rupapuro vyakozwe n'umukuru w'ibohero rya Bubanza Kayanda Samuel incuro nyinshi, ngo niryo ryatumye amagara y'umunyororo Nzigamasaho Joseph aja mu kaga, bihava bimuviramwo urupfu. Ingingo ya 33 y'itegeko nomero 1 agakoni gakitse 24 ryo kuwa 14 Kigarama mu 2017 risubiramwo amategeko agenga abanyororo cane cane kuvyo bemerewe n'amategeko ndetse n'ivyo amategeko abategeka gukora. Mu gace kayo ka gatatu ivuga iti: hisunzwe icegeranyo cakozwe n'umuganga wo mw'ibohero canke abasanzwe bakora mw'ivuriro ryo mw'ibohero, umunyororo akizwe n'amagara arafise uburenganzira bwo kurungikwa ku muganga w'inzobere adashobora kuronka imbere mw'ibohero. Nayo ingingo ya 61 muri iryo tegeko nyene itegekanya ko umukozi uwo ari we wese wo mw'ibohero ahohotera umunyororo canke akamukorera amabi mu nzira zo kumukomeretsa anagerageza kumutesha agaciro n'ubuntu, uyo abwirizwa guhanwa hisunzwe amategeko mpanavyaha. Umuryango w'umuhisi Nzigamasaho Joseph bakaba basaba ko amatoza ku rupfu rw'uwabo yotanguzwa, abarufisemwo uruhara bakabihanirwa hisunze amategeko.